hama mu gufatwa kwiwe ingwara tuzi yonyene n'umutima na estoma hama kubera uburyo bwarabuze twanduka tubonye amezuko aguma ararembera ngaho uburyo burabura bwo kuja kwa muganga twaragerageje kugenda kwa muganga hano bita mu Rugombo kwa Rubase baduhaye ibintu by'amafagitire menshi cyane tubona ntabyo dushoboye twebwe nk'ababanyi fagitire yamuherangana gute yara vya nunze examen zonyene zarafata mu 40 hama bacatubwira yuko imiti nayo tuzoyigurira tukongera tukazomujana ibujumbura byose hamwe ntimwababajije ati fagitire yose kugira umuntu ashoye kuvuga gakira ati ingana kona umudogiteri twari kumwe mu Rugombo kwa Rubase yagerageje kumbwira ati hari ikintu mufise mushobora kudandaza mu rugo arambaza ati murapfana iki ndamubwira ati nimubanye yahora n'umuvyeyi wacu twese nubwo mubona ameze gutyo yari umumama ameze neza yari umumama akomeye yari umumama afise inguvu ndamubwira je ntaco dupfana ariko yahora n'inshuti yanje ari umugenzi kuko na kare no muri Yesu bituye arabavyeyi gusa hama ndamubwira ati none amafaranga jewe ubwanje ntayo nashobora kuronka arambwira ati rero guca muri scanner ni 100 ndamubaza ati bifata nk'amajana 2 bashobora kurenga amajana 2 cyabure bikaba 25 kugenda arambaza ati nta kintu batunze mu rugo ushobora kugurisha ati nta na kimwe ati nta n'inkoko ihari umva bisigura habonetse nk'umuntu atanga 500 mu rwayo yokira ego Yes ndabaramukije amoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose tazi ko muri beshe mudukurikirana reka ndakwereka kino kiganiro kize kugira ico kigufashije we dukurikirana kuri Star TV na cancane kubavuga ati fasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashije twavuye Bujumbura turaza mu ntara ya Cibitoki ahantu kure turarengana bita kwandya hariye turaduga tugiye kugira dushobore kugira nti muri cyaje gikorwa nyene cyo gufasha kuko twese turi ngaha kubera twafashijwe nta numwe ahari kubwo yifashije nimbo hari
wibaza ko wifashije aho ba wihenze cyane. Rero twagiye kuraba umugwayi agwaye igihe kitari gito cyane, twafashe imodoka ingendeshwa turagenda mu ntara ya Cibitoki, turashika tuvuye mu gisagara cya Bujumbura. Bisigura yuko tuba tuzanye n'ubusa, tuba tuje dukore ibikorwa muri bimwe dora dukora cya kuri Star TV, kandi wowe dukurikirana kino gikorwa kigira icyo kigufashije nk'umukunzi wa Star TV. Ndi kumwe n'abandi bamama ngaha babiri, turaza kuvugana cyane bivanye nuko bambwiye ko umugwayi adasohora ijwi cyane. Reka ndabaramutse kwanza umugwayi bwa Star TV, tubakire ama nibaze ko byo tuza kuyaga byinshi. Ndifuza ko ari cyo biza kubafasha cyangwa hari cyo biza kubamarira cyangwa hari cyo muza kutumarira. Mama biri gute? Namahoro. Umeze neza? Turashimira Imana. Ku mazina babita gute? Irangarukiye Ornella. Ornella. Uno mugwayi mufaniki? Uyu mugwayi n'umubanyi. Ego n'umubanyi. Reka manze ndamutse uriya mama w'inzobe. Mama umeze neza? Yego. Batuzanye kwandi yari tubona urasohotse. Kuvuga hajya ni kwandi yari mugabo twaciye tuduga hano yitwa mu Kigwati. Bahita mu Kigwati. Umeze neza ariko? Ngo turaha. Nawe umugwayi mufitanye isano ki? Umugwayi n'umubanyi. Yego n'umubanyi wacu. Yego. Okay. Bahita mu Kigwati, urabyumva ko twamaze kuhamenya vuba turashobora kuhagaruka ibintu bikagenda neza cyane. Umugwayi bagwayi iki? Uri hafi we cyane kuva gwara ivyo byose urabizi? Ego. Cyane ndabizi kose. Kuko ndaruha cyane. Yaragwaye ingwara hama arabura kivuza. Arabura amafaranga yo kumuvuza. Nukuvuga yuko numukeneri naho nikora, urugo atuyatuyemo niba naho nikora. Ababanyi baragerageje gufasha barananirwa, ariko jewe urumva ndamuguma hafi gushirwa nyene mbonye ikimana ikoze. Asanzwe ari umumama cyangwa aracyari umujene? Ashanzwe ari umumama. Abana arabafite? Ego. Abana bamwe muga ntabwo baba ngaha, ntabwo bari hino. Bagiye batembera n'abakobwa. Nituzi niyo bagenze kwanza, bamwe nituzi naho bari, nituzi aho bageze. Ego. Asigaye umwana mutonya yiga mu wa 5 n'umwana ataratangura wa mbere. Ego. Kubana ariko baradukurikirana barifuza kumenya ati mbega umugwayi yo bagwaye ingwara yitwa gute, ho yafashwe gute, byagenze gute, na cyane abantu bariko baradukurikirana hanege usanga izo ngwara zimwe baba bafise abantu bagwaye biwabo bakamenya ukuntu bashobora kubavuza. Hama mu gufatwa kwiwe ingwara tuzi yonyene n'umutima na estoma. Hama kubera uburyo bwarabuze twanduka tubonye amezuko aguma ararembera ngaho, uburyo burabura bwo kuja kwa muganga. Twaragerageje kugenda kwa muganga hano bita mu Rugombo kwa Rubase. Baduhaye ibintu by'amafagitire menshi cyane, tubona ntabyo dushoboye twebwe nk'ababanyi. Fagitire yamuherangana gute? Yara vya nunze examen zonyene zarafata mu 40. Hama bacatubwira yuko imiti nayo tuzoyigurira tukongera tukazomujana i Bujumbura agaca muri scanner. Ayo mafaranga nayo kuja Bujumbura guca muri scanner ntaboneka. Nayo ma examen yafata 40 ntivyabonetse. Naciye ndamupakiza nongera ndamugarukana cenjyamika nganyene kubera amafaranga yaciye abura. Twarikoze mu babanyi amafaranga arabura. Bari batubwiye yuko hari ingwara bashobora kumupima mu nda babonye, bashobora kumujana bakamucisha muri scanner ngimupima umubiri wose. Ayo yose rero ntiyabonetse. Byose hamwe ntimwababajije ati facture yose kugira umuntu ashoye kuvuga gakira ati ingana kona? Umudogiteri twari kumwe mu Rugombo kwa Rubase yagerageje kumbwira ati hari ikintu mufise mushobora kudandaza mu rugo. Arambaza ati murapfaniki? Ndamubwira ati nimubanyi yahora ari umuvyeyi wacu twese, nubwo mubona ameze gutyo yari umumama ameze neza, yari umumama akomeye, yari umumama afise inguvu. Ndamubwira je ntaco dupfana, ariko yahora n'inshuti yanje ari umugenzi kuko na kare no muri Yesu bituye arabavyeyi gusa. Hama ndamubwira ati none amafaranga je ubwanje ntayo nashobora kuronka. Arambwira ati rero guca muri scanner ni 100. Ndamubaza ati bifata nkangahe? Bifata nk'amajana 2, bashobora kurenga amajana 2 cyabure bikaba 25 kugenda. Arambaza ati nta kintu batunze mu rugo ushobora kugurisha? Ati nta na kimwe. Ati nta n'inkoko ihari. Umva bisigura habonetse nk'umuntu atangiye mu 500 mugwayo yokira. Ego
turibaza cyane yuko yokira kuko n'umukeno n'ubukene turibaza yuko yokira kuko n'ubukene nta kintu na kimwe dushobora kubona twokwikorako n'ubukene yokira. Ayo n'amafaranga make cyane ku bantu badukurikirana. Ndazi ko arabo mwatanze na cyane cyane reka tuvuga aba diaspora dukurikirana kuko niho bakunda gufasha kandi na cyane cyane ko uburyo abari bwinshi paraporo y'ubwiwacu amafaranga 500 n'amafaranga make cyane nimba udukurikirana mushobora kuyatanga muri babiri amahera akaboneka yo kuvuza no muntu bisigura yuko agwaye umutima gusa mwe niki ego aragwaye estoma aragwaye umutima hama izindi ndwara bari batubwiye yuko bonyene abadogiteri aribo babimenya babanje kumupima arashobora kurenga gusa bari bambwiye ati cyambere kimwe ashobora kubanza guca ko ni scanner hama scanner mvuka bambwiye ko irenga 200 arashobora gukira urumva izindi ndwara twozimenya rukapimwe kuko akigwara umutima akagwara estoma no kuvuga uburyo bwarabuze bisanzwe nuko umutima uvurirwa amafaranga umuti w'umutima ugugwa amafaranga uburyo rero burabura twanduka turarekerana duheberaho bivanye nuko atana umuryango agira atabo tubona bivanye yuko atanabemeye kwitanga mu babanyi bahari atabo tubona atabo twashoboye kuronka cha turarekerana ngaho turindira icimana ishobora gukora nabo nkwemu y'Imana yokoresha bagafasha. Mabuca komega mu citoke yarabagwiza tunga benshi mu cibitoke bariyo gusa arasanga ata mutima w'urukundo wo gufasha uhari urabye nk'igisagara dutuyemo urabona ko benshi ari abantu bafise uburyo buke ni kuvuga ituma twashimye ko mu bicisha hakugira benshi bafise umutima w'urukundo bafashe kugira uyu muvyeyi wacu nawe ubuzima bwiwe bwashe kubandanya ni kuvuga ubwo bugwayi bwo mu nda bibaye ngombwa cyo muri scanner niho byose byoce bija ku mugaragaro hama akavugwa ariko ico twizeye ko yokira ko no gufungura yafunguye aca bumuna mu nda ca yumva ko agize ikibazo kuvuga rero nibaza ko abariko baratwumva hagira ico baza gufasha yego okay bibi ejo nirisohoka ariko ndagufungura ikiga bibi utuntu ifunguye tukugwa neza mu nda n'utu ariko ndakavuga Yes abakunzi ba Star TV muko muradukurikirana nibaza yuko twafashe umwanya tukaza hano nuko tuba twifuza ubufasha bwanyu kwese turakeneye ubufasha nta numwe adakeneye ubufasha ariko umuntu nk'uyagwaye asaba amahera nkayo onya ndashika no miliyoni kugira ashore kuvugwa samahera menshi cyane n'umuntu umwe arashobora kuyatanga ndazi ko muri benshi mudukurikirana urazi ko umunsi umwe tuzoja mu ijuru numva ngo haza bariho biga abacamanza bakubaza ati mbega hajya hano ko haciye ashaka ufise amafaranga ujya mu natatu bamufashije byagenze gute ujya kwica biri mu buryo bwinshi butandukanye hari kwica umuntu utirura mukorako hari kwica umuntu bivanye n'amajambo mubwiye hari kwica hari ubwoko bwinshi bwo kwica umuntu reba isigura yuko mugi ufise akanoti ufise amafaranga yo gufasha kandi ugikomeye hari umugwayi ngaha akeneye kuvugwa akanoti ndazi hari ugakoresha ibikenewe n'ibidakenewe hari umuntu ashobora kuvugwa muri ako kanoti kawe nuko utabikoze imbere y'Imana ndibaza n'icaha sije nabizanye ivyaha twabisanzeho satana amaze gukorwa kuri inosi yaratumye ivyaha biba byinshi cyane mama reka tuvuga ati turindire kizovamwo turakora ibiganiro rimwe rimwe bagafasha canke ntibafashe bivanye nuko abantu baba bacakire sindi ivyo baraba mu gufasha ntavyo nzi ariko je ndakoresha inguvu nkagerageza kubazanira amakuru yose ku rubuga kugira mushobore kuyakurikirana nimburi hanze mu cibitoki turazi yuko muri Arabia Saudite reka ngaruka aho nyene Arabia Saudite irimwe abanyecibitoki benshi cyane ndabizi sivyo kandi murazi ko muri abakonzi banje twikundaniye bivanye n'ibikorwa ndabazaniye ibyo bimba 500 nimukorane muri abantu 5 ibihumbi 100 muca mukwiza ibihumbi 500 ubu mu mama cakira direct ibintu bice bigenda neza cyane muri abantu 5 namwe abantu 10 ndazi muri Arabia Saudite ari abantu bashika 20 cyenda za kurondera umuntu mu cibitoke nabwiye ati kora groupe abantu bari hiyo mufashe no muntu umunyecibitoke wanyu mu kikwati cyene menda vibujumbura ndazi kuri dufashanye muri gwa rukundo ndabaze ndamakuru hafi mama hari abantu babifuza gufasha bafashe gute biciye hehe hari akanimero kahari kafise security nyene kugira bazozi baracisha kwa kanoti kugira vyorohe kuko
muzoyacisha kuri Jesse ndi umugwayi nguyu n'abamukurikirana ngaba igihari rero sinzi ko ho bari akanimero ka Remikashe cyangwa WhatsApp kumbure nk'umuntu azorungika amahera azovuga ati nk'ubu mwebwe nimwakorana ndazi vyogenda neza cyane. Ego cyane 69 iyo ni Remikashe. Ego ugesha duha ka WhatsApp kugira bazo baramubaza ati amahera yashitse wayabonye kugira bigende neza. 69 54 51 27 69 54 51 amazina irangarukiye Ornella. Okay, reka dusaba nimero ujya mu vyeyi WhatsApp nabonye ko afise WhatsApp ku buryo umuntu azorungika amahera azoca baza aciye urafise WhatsApp wewe. Reka dusabe ujya mu vyeyi kugira bazoca bamubaza ati mubaze Ornella ko amafaranga yamushikiye sinzi ko ubibona neza. Kuvuga ni WhatsApp ni 68 wisa 60 270. Iyo niyo nkoresha WhatsApp ikaba iri ko na Remikashe. Wo kwifuza gufasha. Uca kuyo nimero. Ego. Okay. Murumva yuko rero dukeneye bufasha bw'uno mugwayi n'amafaranga make cyane. Nuko nanje nkenye ayo mahera ni make cyane nanje nayatanga nava nganda yatanze. Ariko ivyo nakoze nibaza ko ari ibi ikiganiro ndagishize ngaho imbere kuri Star TV kugira ishore kukuraba kandi gishore kukwigisha hama Imana ibahezagire mu mwatwakire mu cibitoye. Murakoze cyane hama namwe Imana ibahezagire ibarinde mu rugendo mwagize yabazanye amahoro n'ubundi bashikana amahoro. Murakoze kurangiza dusenge kwanza kugira kino gikorwa tugihereza Imana na cyane abantu bakora dukurikirana babone ko ari ibintu bikwiye kuba none ufashe umuntu agwaye ufise ayo mahera ane bisabiki je no mukurangiza uwo nkwe y'Imana yokoresha uwo data yaraze gakoresha murabona naryamye ko ari hano habi akabiri karaheze no kuryamika kufa gusa uwo data yokoresha agura n'akamatira ka 40 cyangwa ka 30 yo bakoze kadafungura aho bizisha bigenda arafungura twamwa turakanya mandirene umucungwe umuhwi turawugira kujya kwa bana baciga kujya atamya kayiko kamwe cyaburuga kanye tuzi duke utwo tuba duhaye ego tuba tumaze urumva ko hakenewe n'ikintu cyo kuryama ko utwo twamwa ibintu bigende neza cyane ndazi genda vyize yuko ibintu bizogenda neza je suis sûr kandi nkoze ikiganiro numva yuko ndi muri mood yuko uno mugwazi ofasha kandi agakira kandi ndavyizeye n'Imana kandi ndaziri kwiravyumva wewe rero izo gukoresha wewe ntiwibaze ngo urikoresha Imana izo gukoresha nimuvize umutima mubo ko utayatanga Imana izo kubwira ati tanga ayo mahera kandi uzoyatanga dusenge. Murakoze cyane mbanje kubashimira gose ndabakengurukiye ukungene mwatwitayeho Imana ikabazana amahoro. Reka rero tubaragize Imana data ushobora vyose wakoze waturinze amazana amazanya guhora ku ngoma uturindira abashitsi data uri mwijuru bongeye kutwiyumvira ko kubwuno mugwayi data uri mwijuru wabakuyibujumbura kubera data uri mwijuru igikorwa cawe kuko wavuze nyagora ku ngoma unakwizera kutagira ibikorwa urakoze nyagora ku ngoma kuba watuzaniye abashitsi data uri mwijuru bakaba bageze muri iki gigwati cabuhinyuza ya mbere wakoze n'ubihere bwishimwe n'icubahiro none kibirengeye kuzima bagiye kuva ahantu bagiye guca mu mabarabara yakozwe n'abana b'abantu ndakwinginze nyagora ku ngoma ngo barinde kugwa no kuvunika ubarinde amasanganya ubarinde urupfu rutunguranije uzobukoze nyagora ku ngoma data uri mwijuru baze gusiga mu nsago wabahaye amahoro tuze twongere guhura twese duhumuka mukabazi muzobukoze n'umugwayi baje kuraba nyagora ku ngoma zo kumva shinga ntahe uzobukoze data mwiza nuko rero nyagora ku ngoma urabana n'abasigaye ngaha uraturinda uratuzigama nabo data uri mwijuru ikuruta byose uzobaherezo ryiza uzobukoze n'imizina ryawe gera. Amen. Imo majana 5 vy'amarundi 500,000 francs. Hapana $500. 500,000 francs. Imo majana 5 vy'amarundi. Imana ibahezagire cyane bent kamera kwari kumwe na Toto Dona ko rado amasana ameze neza cyane. Dufashe twese twarafashijwe. Kandi nibaze yuko ufashije ari abantu bibaza ati ufashije ubutaye. No, siko bisigura. Imana ibahezagire cyane mwebwe mwari kumara dukurikirana. Mwebwe kino kiganiro kizogira ico kibafashije mu buzima bwanyu. Kuko kibafasha mu buzima bwanyu nimwagira icyo mufashije no mugwayi ubuzima bwanyu bizobafasha kuko Imana hajya nayo ne ujya yukoze ikinira iriyumvira ikavuga ati no muntu yakoze ikintu n'umutima mwiza kandi utanze ntusigara uridoga ngo natanze tanga muri buryo bwo gufasha kandi biciye mu mpwe mu z'Imana Imana ibahezagire cyane.